wa gatandatu igenekerezo rya 19 gitugutu umwaka wa 2024 niho umukuru w'inama nkuru y'ugwaruka ku rwego rw'igihugu Thierry Ingabire yifatikanya n'ugwaruka rwa komine Isare intara ya Bujumbura mu bikorwa rusangi byo guca ibarabara ry'imigenderanire ku mutumba Bibare agatsimbiri Ruyange mu ntumbero yo kwagura igisagara ca Rushubi hamwe n'ibikorwa byo kwegereza amatafari ahariko hubakwa inyubakwa y'amanama ku nzu y'ingenzi hotele ya komine Isare iri ku mutumba Rushubi. Kizibara Mada Pacifique arongoye inama nkuru y'ugwaruka muri komine Isare mu ijambo ry'ikaze yamenyeshije ko ugwaruka ruri ku kivi mu kwitegurira yambona kazoza y'igihugu. Mu by'ukuri ugwaruka rwo muri komine Isare ruri ku kivi muravyibonera bamwe hano bari hano. Ivyo rero turabishima dufashijwe n'abajejwe intwaro bituma ugwaruka dutera imbere. Rero ivyo byose bituma ugwaruka dukora n'ingoga zidasanzwe kugira ngo yambono ya nini cyubahiro umukuru w'igihugu y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 kugira ngo ugwaruka abego ruzo bari imboneza muri kino gihugu cacu. Nivyo rero natwe tuyimiriza kugira ngo ugwaruka bikunde rutera imbere. Yaciye ashimira ugwaruka rwaje mu bikorwa. Musitanteri wa komine Isare Gilbert niyo nkuru yahanuye ugwaruka kwijukira amashure. Subira ndabahanure gatoya. Sivyo? Hariho ugwaruka rubona mukuru we yahejeje ishuri ntagira akazi. Agaca avuga ngo naje no biheba. Ivyo murirana nivyo abandi baririra. Niba bikunda ubunye ko umwana wese avuka ashobora kwija kwishura uko abishatse akiga agaheza agafuma asavuga ngo yabuze akazi ka leta afise mu mutwe mumenye yuko atari ko vyahoze. Aba bose bavuye ngaha aya nta numwe akorera leta, sivyo? We ni wige ukunda ishuri, umaze gukura ishuri ukariheza uzoba wugurutse mu mutwe, uzogenda kurondera ubuzima bw'iwawe uteze imbere umuryango, uteze imbere n'igihugu. Rero birabasaba yuko mwitonda mukitondera icigwa kandi uza kumenya amenya kare. Muri mu ntango z'umwaka w'ishuri mugere mu bitunganye neza, mumva impanuro z'abavyeyi, mumva impanuro z'abarezi, mumva impanuro z'abajejwe intwaro. Niba ufise ikibazo runaka nk'umwana utwegere wegera kwegereye turafashanye bikunuje ku ntebe y'ishuri. Murabona ko uwe n'uja kugikwa aba yarize, n'unyonga imodoka aba yarize. None we niwaco vamwo utize uzojana he? Na Thierry Ingabire arongoye inama nkuru y'ugwaruka rw'igihugu yasavye ugwaruka gufata ya mbere mu kubumbatira amahoro n'umutekano baje mu mashira hamwe bitunganiriza imigambi kuko payeje ni banki y'ugwaruka biriho kugira ngo bibafashe uvyerekeye imico n'akaranga hamwe n'amatora imirije agira ati dutegerezwa kumenya no gukingira imico n'akaranga by'igihugu cacu. Gwaruka muze dushigikire kandi duteze imbere imico n'akaranga by'u Burundi. Nagira impamagare ugwaruka rwose rukwije ibisabwa ejo aho bukera mugende kwiyandikisha kugira muze mushobore kwitabira amatora. Amatora n'uburenganzira bwa buri murundi wese kandi novuga ko ari n'umuhamagaro wo gutora. Dutegerezwa gutora twese kugira dushigikire inzego z'igihugu cacu. Rero mwime amatwi cyane abaza bababwira ibitaja ntibize bashaka kuba hungabanya, ariko mumenye yuko igihugu cacu gitegerezwa kuguma mu mahoro n'umutekano kugira dushike kuri yambona kazoza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu cyo Burundi nyene icubahiro Variston Ndayishimiye. Yaciye ashimirwa ugwaruka kubwira n'umwete gwerekanye muri ivyo bikorwa. Mwomenya ko ivyo bikorwa byari vyitabwe kandi n'indongozi z'ugwaruka ku mitumba yose ya komine Isare hamwe no ku rwego rw'intara ya Bujumbura.
tere